Mwaramutse neza bakunzi ba Yaga, kaze muri kino kiyago. Uno munsi dufise uwundi mutumire ni Jeremy Ngendakumana, yavukiye mu Rumonyi muri komine ya Bukeye mu ntara ya Muramvya, uno munsi ni mu ntara ya Gitega. Jeremy Ngendakumana amashure mato mato yayize i Bukeye, mu nyuma ayisumbuye arabandaniriza kuri Skepers, araja kwigisha, asubira mbere no kuja kubandanya amashure kugira ngo anonosore ibijanye no kwigisha. Jeremy Ngendakumana kuko yize ibijanye no kuba umunyabigega, yarabaye umunyabigega mu mashirahamwe atandukanye. Mu 1996 Jeremy Ngendakumana yafashe ingingo yo gufata umuheto aja guhabuza demokarasi. Y'amasezerano yo guhagarika intambara, Jeremy Ngendakumana mu mwaka wa 2005 yatowe kuba umushingamateka, aho yari yamaze kuja mu buzima busanzwe yari kw'ipete rya colonel. Inyuma yo kuba umushingamateka yaciye aja kuba uwujejwe ingendo z'umukuru w'igihugu, mu nyuma mbere aza kuba umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gushika mu mwaka wa 2012. Yarabaye kandi umushingamateka w'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Nyuma y'intureka zabaye 2015 zishingiye ku kiringo c'umukuru w'igihugu muhisi Petero Nkurunziza, Jeremy Ngendakumana yaciye aja mu buhungiro, ariko afata ingingo yo gutahuka mu mwaka w'2021. Jeremy Ngendakumana, mwaramutse. Mwaramutse neza. Ikaze muri kino kiyago. Murakoze cyane. Jeremy Ngendakumana, itariki 7 Ruhuhuma umwaka wa 2007 waratowe kurongora umugambwe CNDD-FDD mw'ikoraniro kaminuza ryabereye i Ngozi. Wowe wasubiriye Usene Rajau, uko biri kose ahantu hari n'ubu yohava avuga ati irya koraniro ntiryari rikurikije amategeko, weho vyibaza kwiki? Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabogoje Rajau Hussein, ryari ikoraniro ryateguwe n'umugambwe. Wewe yari yanse kuritumako, mugabo amategeko y'umugambwe arategekanya ingene ikoraniro ritumwako mu gihe umukuru w'umugambwe atabitumyeko canke vyamugoye. Ico gihe rero baratumye ko baca basaba abantu bagatera igikumu kw'ikete risaba yuko haba iryo koraniro, hari ibitigiri bitegekanijwe. Ivyo rero vyarabaye, abagumyabanga baratera igikumu kuri iryo kete risaba ikoraniro, abagumyabanga bakwiye mbere banarenze abasabwa n'amategeko. Hama rero iyo koraniro riraba, riramugoza. Ahubwo havuma tuti mbega mu vy'ukuri vyamugoye vyari biki vyatumye bamubogoza? Mwamuhoye iki? Urumva abagumyabanga mwavuze buti reka tumubogoze. Yego. Mwamuhoye iki? Ico twamuhoye cari gikomeye. Harya mu Kirundi bavuga ngo nta nkuba zibiri zisangira igicu. Mu Gifaransa nabo bavuga ko il n'existe qu'un seul soleil à la fois. Inkuba zibiri rero iyo zisangiye igicu ca bigorana. Izo nkuba muriko muravuga ninde nande? Rindira nivyo ndiko ndakubwira. Izo nkuba yari Nkurunziza na Rajau. Rajau vyaramugoye gutegera yuko umukuru w'igihugu afise ububasha bwinshi, ku buryo wasanga ugira uti mbega igihugu gitwagwa na Nkurunziza canke gitwagwa na Rajau. Nkurunziza yarafata ingingo, Rajau akazanka. Ugasanga rero vyateye icuka kibi mu burongozi bw'igihugu. Hariho umuntu yavuze ati aba inshoreke z'umwamikazi wo mu Bwongereza ati zirambara neza zikikwiza kandi zigashaza, atariko kirazira yuko zishaza gusumba umwamikazi. Ico rero nico catumye ko Rajau biteba bikagorana, kuko ayandi makosa yo mu burongozi bw'umugambwe yaba ari amakosa ushatse bomubwira agakosora bigakunda. Mugabo mumaze guhangana n'umukuru w'igihugu ntivyasubira gukunda. Gushikaho n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu gifata ingingo yo kuva. Ntivyasubira gukunda yuko bandanya arongora umugambwe, kuko
igihugu kibazwa umukuru w'igihugu ntikibazwa umukuru w'umugambwe. Ibyo rero nivyo byamugoye cyane, hanyuma abagumyabanga bati oya umuntu byamugoye baramubogoza. Hanyuma nja ndamusubirira. Mbere nyene nta gakuru ko wasubiriye? Eka no kuri nta gakuru kiwe, ntacyo nobivuga ko nta gakuru kweye. Hussein Rajab amaze gukurwa ku burongozi bw'umugambwe yarafashwe arafungwa. Kirya gihe nk'urongoye umugambwe wabibayemwo gute? Wamengo n'abagumyabanga basa n'abariko baricamwo imibu? Kirya gihe nibyo hariho abagumyabanga byagoye gutegera ibibaye, kuko burya hari abantu baza mu mugambwe by'ukuri bataje mu mugambwe mugabo bakurikiye umuntu cyane bafise utunyungu bakeneye ku muntu kanaka. Ico gihe rero hariho abagumyabanga bari bafise inyungu cyane kuri Rajab, bagira bati Rajab ko agiye hari inyungu zacu zitazosubira kuboneka, vyabure bakabona umenga atari Rajab arongoye umugambwe, bakabona umenga umugambwe ntuzosubira kubaho. Abo rero baramukurikira, mugabo mu byo twari tujejwe kwabaye ukubagarukana mu ruhongore kugira ngo umugambwe ugume uri hamwe. Byaradutwaye akanya ariko twarabishitseko, kuko mu matora y'ibihumbi 2010 yagiye kugera ibintu byose biri ku murongo, byarajaba bitakivugwa. Ariko uriko uravuga ko ivyarajabo ntivyari bikivugwa, mugabo urumva umukuru w'umugambwe yahora arongoye umugambwe yafunzwe, ntiwavuga uti burya naje ivyo niko nakora naje nshobora gukurikiraho? Nyene nakubwiye icyamupfunze nuko yagombye kwicarana n'umukuru w'igihugu ku ntebe imwe. Ibyo rero uri umukuru w'umugambwe uramenya uti jewe ngezanga uburenganzira bwanje bugera ngaha, ukamenya aho ugeza. Uburenganzira bw'umukuru w'igihugu nawe ndazi iyo bugera. Ibyo rero ukaba ubizi, mu gihe ibyo bizi nta cyatera ubwoba. Je nari mfite amabanga yanje njejwe kurongora umugambwe, Nkurunziza nawe akaba afite amabanga yiwe kurongora igihugu. Urumva rero nta gitsura yagutera none? Oya, yavuga ati uwahora ngora ndamukuyeho, wewe ndashobora kumutera igitsura araza kubyumva? Ntiyantera igitsure kuko imvo zatuma binubana na Rajab nta zari zikiriho. Jewe nari nzi yuko ndongoye umugambwe, umugabo mu kurongora umugambwe burya ntuba uri kure, kuko uba uri umuhanuzi mukuru w'umugambwe. Bambe w'umukuru w'igihugu niwe umuhanuzi mukuru imbere y'abandi bose, kuko uramenya byinshi kwezi ukamubwira utinye kuba mukuru w'igihugu ibi nibi mfise ameze kunuku ibintu twabigenza ukunuku. Hariho bari ko baramwononera mu burongozi ububazi, ukamubwira uti umuntu kanaka ariko arakononera ukunuku nawe akabitohoza, asanze ibyo bamubwiye ari byo akamenya ingene abahogoza n'ingene canke ingene abahanura. Muri make rero umukuru w'igihugu umukuru w'umugambwe ntumutegeka, ahubwo uramuhanura. Kandi ntutinye kumuhanura, kuko utamuhanuye mu nyuma agira ati none we ko twari kumwe kutigeze mubarira ibi bintu n'ibi none turabisangiye rero. Icyo gihe rero we kugira ngo byigenzemo neza, igihe cyose ubona ko bikenewe yuko uhanura umukuru w'igihugu uramuhanura, ukamubwira amajambo neza mu rufasoni, ukamubwira ibigoranye, hanyuma atabikurikije ibibaye mu nyuma ntavuga ngo twari kumwe na wewe. Uvuze ko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aba ari umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu, mu 2015 Pascal Nyabenda yahanuye muhisi Petero Nkurunziza nabi canke yamuhanuye neza? Icyo kimbajije gutyo uca ugomba kuriko urabisoma, uca ugomba kumbaza aho nari mpagaze. Jewe nk'umuhahora arongoye umugambwe kandi nkaba nari mu nama y'inararibonye z'umugambwe, twarahanuye umukuru w'igihugu ati iyi kiringo ca gatatu wogira neza ukiretse, kuko turabona ko kizotera ingorane muri iki gihugu, kizotera ingorane mu migambwe, gitere mu ingorane mu bagumyabanga, gitere ingorane mu gihugu. Vyoba vyiza ukiretse, kuko nuwosoma neza amategeko biraboneka yuko kitari mu mategeko neza, kuko ico gihe nawe nyene yarabibonye ko bitari mu mategeko. Muribuka ko yagombye guhinduza ibwirizwa nshingiro bikanga, hagiye agomba guhinduza ibwirizwa nshingiro ari yabonye yuko ibwirizwa nshingiro ririho ritamureka ngo abandanye manda ya gatatu. Mugabo twebwe rero ico gihe twaramubwiye neza uko tuvyiyumvira,
turamubwira neza tuti umukuru w'igihugu mu rupfasoni iyi manda ikiringo ca gatatu mu by'ukuri byo bavyiza ukiretse turimubwira mugabo nkuko nabibakabwiye umukuru w'igihugu n'umuhata nimushira ku mushumi ngo utabikoze mugabo uramubwira uti uko tubibona ibi bintu twohanura ko byogenda uko nuko rero twe twabigenjeje nk'abari mu nama y'inararibonye ibyo Nyabenda nawe yahanuye ndavyo nomenya mugabo icyo twabonye nuko yashigikiye gose ico kiringo ca gatatu ko yagishigikiye rero nuko yamuhanuye yagihanuye ko nyene Jeremy Ngendakumana inyuma yo kuba umwigisha n'umunyabigega mu mashirahamwe atandukanye vyagenze gute ngo utore umuheto uje ku rugamba urugamba warubayemo gute? Hariho imvo nka zibiri twovuga zatumye abantu baja ku rugamba. Hariho ubwa mbere imvo za politike. Urabona duhejeje gutora umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, jewe nari mu mugambwe Frodebu, mu by'ukuri baratwumvishije yuko tudashobora gutwara. Urabona bishe umukuru w'igihugu, akica umukuru w'inamashinga amateka, ubujejwe iperereza, ubushikiranganje w'intwaro yo hagati, muri make ubutegetsi bwose baraburanduye. Biratwereka yuko bigoye gutwara ko bavyanse ko dutwara igihugu. Urumva iyo nimvo ya mbere ya politike. Imvigira kabiri baranabitubwiye bikomagwe yaravuze neza ati oya iki gisoda mwinuba gisoda naho cishe Ndadaye igisoda gisamburwa n'ikindi. Urumva rero bamaze kukubwira uko icyo gira uti none hasigaye iki? Icyo gihe imvo za mbere za politike. Imvo zigira kabiri za imvo z'umutekano. Kiya gihe urabona abasoda bariraze mu gihugu cyose bafatana ibujumbura bafatana n'abasande sheke byose bibakadava akajagari mu gihugu nka ibujumbura narindi umutekano urabura. Turabura aho tuva niyo tuja. Bimaze kuba izo mvo z'umutekano hakaba n'imvo za politike, urumva nta cyari gisigaye atari uko tuja gufata umuheto. Mugabo rero je nagiye gufata umuheto mu nyuma kuko nabanje kugwana mu bya politike. Igihe twashinga umugambwe CNDD kuko agiye kuba CNDD-FDD hanyuma icyo gihe twagize tutireka rero dushireho umuhari ushigikira abanyagihugu muri ibi barimwo cyo kugwanya ubutegetsi. Icyo gihe rero nari mu bya politike nivyo nahereyemwo nkuko nari nsanzwe n'umunywanyi w'umugambwe Frodebu. Nobibutsa yuko iyi radio mwumvise yitwa Radio Démocratie la Voix du Peuple, abantu bavuye bayita ngo ni Rutomorangingo. Ijya radio ni je nayitwara, ni je nayitanguranye, ndayimarana nk'umwaka ndayirongoye. Urumva rero nari mu bya politike. Hamaze kugera intambara ya Kongo iteye, bihoho bica birononekara gose. Urumva nca ndagenda Bubanza, nshitsi Bubanza hari abo twari kumwe bari muri politiki babananije bya politiki. Amagenda abwira wararongoye ishure yo bita CI, ishure ry'igisirikare cyo ca CNDD-FDD ku Muyebe, yitwa Kletos, izina ryiwe yitwa Hatunyimana Leonidas. Ndamubwira nti none tutotre oya n'ubundi yitwa Hatunyimana Leonidas mutazira Kletos. Niwe bari batatu, Hatunyimana bari batatu. Hariho uwitwa Hatunyimana Leonidas batazira Mupere, hakaba n'uwitwa Hatunyimana Leonidas tutotre, hakaba na Hatunyimana Leonidas Kletos. Kletos rero ni yatwara centre d'instruction, niwe yari yatwara ishure ryigisha abasirikare ba FDD. Ndamubwira none je ko nshaje kandi nari nkunze nafise imyaka 43. Ndabwira none je ko nshaje hari icyo wonkoza? Ati uraza nzigeragereza. Ndagenda rero muri CI ndagira formation nk'abandi bose baranyigisha igisirikare amezi 6. Amezi 6 aheze tuca turubandanya rero bya gisirikare. Niyo nzira rero mumva nivyo nuko navyinjiyemo. Byari byoroshe, twarabaye mu ngorane nyinshi. Abantu barapfa, abandi barakomereka, turagira ingorane z'inzara, tukabura ico turya. Jewe nakuriye nabandanije cyane by'igisoda nabibandanije cyane mu Kamba hitwa mu Kiderege. Turahaba mu ntango indya zari zikiriho, hariho amateke, hariho ibitoke,
hariho imyumbati, ibiharage abanyagihugu baraduha mu ntango vyari bikiriho, mugabo urabona ufise abantu nk'500 mu karere barya iminsi yose kandi batarima, indya zirateba zirahera, dutangura kurya amagoma bayita amakomando. Harya bakubwiye ngo wewe warariye amakomando, utazi amakomando wose umudede ntaba ari ivyo ari vyo. Turarya amakomando, turateba turashika igihe dutungwa n'umutsima tukawurya n'isombe zitagira umunyu. Kubera iki zitagira umunyu? Baratwugarije bati nta munyu uzosubira kuja mu kiderege, nta ndagara zizoja mu kiderege, nta kiyeri kizoja mu kiderege. Tuti natwe nta mavuta azosubira kuduga ivugizo, nta myumbati izoduga ivugizo. Urumva intambara y'abavukana iragoye. Turashika rero abantu baragwara sutama, turabura umuti, turashika igihe tunywa umuti witwa umuhe, niwo twivuza malariya. Muri make twarabaye mu bigoye, ariko turabirinda, turateba turashika n'urugamba aho twifuza ko dushika. Umunsi uvuga uti je hariho umunsi ntashobora kwibagira ku rugamba, nabonye ibihe bikomeye ku buzima bwanje, hariho umunsi mbere wari mu ntango gitangura kwinjira tugiheza kwiga by'igisirikare, tugiye kurasa tuvayo twiruka gaco bita ropri, twirutse nsanga naciye ahantu hari inzuki. Yemega inzuki rero zimaze kumva urya mwotsi w'inkoho, emwe zarandiye ndagorwa. Mugabo abasirikare abantu burya bazi ubwenge bwinshi, barandondeye bati uwari hehe? Baje kundondera basanga inzuki zagize ikigwi kuri jewe. Natwagwa n'umukoloneli yitwa Ndanga Jean Bosco. Twari muri unité y'uwitwa bamutazira ndakoraniwe Donatien, niwe yatwara kompanyi. Ndanga yatwara bataillon, uwitwa Aloise niwe yatwara peloton twarimo. Babonye kuko intambara iheze mwaca muharurana kugira murabe ko mwese mugikwiye, basanga ndabuze, bati yaciye harya. Baraza kundondera basanga izo nzuki zangize ku kigwi, bacambara ngo fata irara uri nyukure neza wisige. Ndabikora sinasubiye kubona ubu bikintu rumwe. Bavuga nti babahungu barazi ubwenge kweri. Nuko byagenze, ico kintu sinigeze ndacibagira na rimwe. Sinigeze ndacibagira. Ikindi gihe novuga ntibagira, nari njejwe ico bita S4 mu kompanyi. Nari njejwe abasirikare kubakorera ipero, kuraba ibigwanisho bafise, kuraba ibifungurwa mwene ivyo. Hanyuma tuvuye ibubanza tugiye imakamba, tuduga hitwa ku Rukambasi. Aho hose mwahagenda n'amaguru? Hagenda n'amaguru, tuduga hitwa ku Rukambasi. Ku Rukambasi rero kugira ngo uhadugane inderuzo z'abagwaye, cari ikibazo kigoye cane. Abantu ndakibuka nyene nakoze kugira ngo abantu ndabadugane kuri urwo ku Rukambasi barakomeretse bari ku nderuzo, cari igikorwa kigoye cane. Aho harangoye gose ndahise no hibagira. None uravye ico wagwaniye ukakiruhira wabivuze, ndetse harimwo n'abaciguze bagenzi bawe, uno munsi urakibona? Ibyo twagwaniye kamere no kubanza kuvuga ibyo ari byo. Kuko icyo twagwanira harabo bazi yuko twagwanira ibiti, ko twagwanira amafaranga, ko twagwanira ikiwe ya. Twagwana kugira ngo mu Burundi hagaruke intwaro ya demokrasi. Twagwana kugira ngo mu Burundi hagaruke gisubire kuba igihugu gishingiye ku mategeko. Igihugu abantu bubahirijwe mu byabo no mu babo. Ibyo rero bisanga muri rujya ruririmbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD. Niho tuvuga neza bugice twagwaniye icarico. Hariho bimwe byabonetse, hariho n'ibitaraboneka. Novuga nti ibyabonetse ubu turashobora kuja mu matora, tugatora abo tubaturongora. Icabonetse turatora umukuru w'igihugu, turatora inzego zikamara ibiringo. Ivyo rero ko byakunze, ariko hari bitarakunda neza kuko
burya ingendo ya demokarasi si ikintu uvuga ngo nashitseko, ni urugendo. Urwo rugendo rero rusaba yuko abantu baguma biga neza ati mbega demokarasi ni iki, bavyigenzamo gute, abantu muri demokarasi bigenza gute. Ico rero kiracari icigwa, cari urugendo tubwiza kubandanyamwo kugira ngo turabe yuko abantu bumva neza demokarasi ni iki, intwari ibereye ni ibi, igihugu kigengwa mu mategeko ni ibi, babanze tugume tuvyiga neza tubitegere, hanyuma tubone yuko ari intambwe turiko turagira muri iyo nzira. Hariho bamwe bavyumva, hariho n'abandi bakiri mu nzira bataravyumva, ku buryo raho usanga ugira uti hariho ibintu tubwirizwa kubandanya twigisha. Impingi iracari ndende kuko hariho n'ivyaciye bijamwo, burya ubukene buri mu gihugu buratuma abantu batigenza nk'uko babwirizwa kwigenza. Mu rurya rurimi nk'uko nariko ndababwira, haravuga yuko ari ugusabikanya muri byose, tukagira umutekano kuri bose. Urabona ko turacafise ingendo kugira ngo abantu bamenye gusabikanya ivy'igihugu, turacafise urugendo kugira ngo abantu baronke umutekano kuri bose, turacafise urugendo. Urumva rero turacafise ibikorwa, tubwirizwa kubandanya urwo rugendo. Turi mu nzira, ni uko Abarundi rero bose twotegera tuti ingendo niyi, kuko n'igituma mvuga uko, si twe twagwanye twenyene twovuga ngo hari ibyo dukeneye kuronka kubera ko twagwanye. Irya ntambara twarimwo, urugamba twarimwo, hari abavuga ngo caratuvunye, ukamenga uwari afise inkoho niwe yagwanye wenyene. Hagwanye abantu benshi. Iki gihugu kugira ngo tubone turashitse ku masezerano yo mu 2003, abantu bagize uruhara muri irya ntambara bari benshi. Abanyagihugu basanzwe nibo batwereka inzira, ariko umaze uti muve Bubanza muja i Makamba, nta naho twari tuzi kandi twagenda mw'ijoro. Mugabo umunyagihugu niwe yakuja imbere mw'ijoro rimwe hatabona, akakuja imbere akakwereka inzira, akagushikiriza uwundi munyagihugu, uwundi akakwakira akakujana akagushikiriza uwundi, ukabona murashitse i Makamba utahazi. Urumva urwo rugendo bakoze. Twarashika ahantu umunyagihugu agaca yisohokera akagushikiriza inzu ati nimuryame mu ruhuke. Abanyagihugu nibo batugaburiye iyo myaka yose, ko none twaryiki. Abanyagihugu nibo batugaburiye, abanyagihugu nibo barungitse abana babo ku rugamba. Murumva rero vyabaye urugamba rwa bose. Abanyagihugu baratanze amafaranga, abari hanze barakutanze amafaranga, barakora ibya diplomasi, baramenyekanisha umuhari hanze. Muri make rero rwari urugamba rw'abantu benshi, kandi rusaba yuko mu vyo dukora vyose tubwirizwa kugerageza kugira ngo abo bantu babone yuko inguvu batanze, ibikorwa bakoze batabikoreye ubusa, yuko hariho ikiriko kiraboneka mu vyo bipfuza ko boshikako. Ngaho rero umugambwe CNDD-FDD umaze gutsinda amatora mu mwaka wa 2005, warabaye uwujejwe gutegura ingendo z'umukuru w'igihugu, kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, ivyatumye Perezida Ndayizeye, Alphonse Marie Kadege na Alain Mugabarabona bahagarikwa. Ivyo vyarabaye vy'ukuri canke n'ukwikekwa, canke harimwo no gushikuza? Oya, kuba barapfunzwe vyarabaye, kuba barapfunzwe barahagaritse barapfungwa. Mugabo ujejwe ingendo z'umukuru w'igihugu urashobora kumva amakuru nawe ukavuga uti ibi bintu umukuru w'igihugu agomba atembagazwe, vyari byo canke ntivyari? Burya bavuga ngo ubutegetsi bwahahora. Hariho wavyanditse yavuze ati ubutegetsi bwahahora niyo bwajegeye butagifise inguvu, buguma butera amakenga. Wumva yari amakenga gusa? Nibaza ko yari amakenga, kuko ico nashimye muri bijya bintu nuko bararetse intahe iratomora, ubucamanza burakora atawuburemereye. Kuko ahandi hantu bakubwiye bafashe umuntu ngo yagomba gutembagaza umukuru w'igihugu, baranamubwira mu cyamaze ati urubanza ruci gutya, akamubwira nyene ruca. Kiya gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwararetse
abashamanza barakora mu mwidegemvyo, barakora atawubakandamiza, barakubita intahe, baravuga ukuri nk'uko vyabwirizwa kuba. Ico gihe rero baravuga bati aba bantu barejejwe, tubona yuko ivyo babagiriza atari vyo. Harya rero ibisanzwe ivyama biba nuko iyo umuntu amwiketse nibisanzwe ko bamuhagarika, mugabo ikibi nuko bamuhagarika mu mvo zidatomoye canke bakamuhagarika mu buryo budatomoye. Haraho usanga umuntu bamuhagaritse bakamukubagura kugira ngo bamwemeze ibintu kandi atari vyo, ivyo nivyo bibi. Ariko umuntu bamuhagaritse kugira bamubaze ibintu nibisanzwe, ariko igikuru nuko mu bikorwa vyose amategeko yokwama yubahirijwe. Harya rero mu nyuma ico nashimye nkuko nariko nabibabwira, bararetse sentare iraca urubanza nkuko yavyumvise hanyuma irabeza. Ariko hariho abahagaritswe, hariho uwari yabanje gukubagurwa, Alphonse Marie Kadege yakubaguwe, umukuru w'igihugu yarabimenye yakoze. Byose nobimenya gukubagura umuntu kugira ngo umutume yemera n'ivyo atari kwemera bijya n'ubundi mu mategeko burya ntibirimwo. Hajya haba harenzwe amategeko, umuntu umuhagarika watohoje bikwiye, umwereka uti ngibi ivyo wagirizwa. Kirya gihe rero nkuko nariko ndabivuga nukuraba ingene ibyahavuye bigiye bibandanya biri, ko baretse sentare igaca urubanza neza, vyateye iteka igihugu, vyarateye iteka igihugu kuko bavuze bati ubucamanza burigenga. Ivyo vyaravuzwe biremezwa, ubucamanza bwakoze bwigenga, hanyuma biratera iteka n'umugambwe, biratera iteka n'ubucamanza mu Burundi. Urumva ico nico nibaza ko twofata ingene vyagenze mu ntango, hashobora kuba harabaye utuntu tudatomoye, mugabo ikibi ciza nuko vyaciye bifata inzira nziza yo kureka ubucamanza bugakora bwigenga, hama bugasohora ingingo nziza uko umucamanza vyumva. Mu matora y'ibihumbi 2010 n'amatora ya mbere yabaye utwara umugambwe, kandi n'amatora yari arimwo batavuga rumwe n'ubutegetsi, novuga ngo batoroshe, nka Gatongwasa muri FNL, Alexis Nduhije muri MSD n'abandi. CNDD-FDD yaratsinze koko, ko hariho bamwe mu batavuga rumwe na leta bavuga bati aya matora yibwe. Iyo bundi hari inama naroyemwo, hanyuma ndababwira nti mwebwe muri ku butegetsi, mwame muzi yuko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi igihe cyose baba bavuga ko bazibwa canke ko bibwe. Ivyo niko vyama bimeze. Muri ajya amatora rero y'ibihumbi 2010 bavuze hakiri kare ko tugomba kubiba, tutaranaja no mu matora. Jewe ndabimenye ndavuga nti umviriza, ushima tudashaka kubiba, reka aya matora tuyategurane, tubanza turashiraho ibwirizwa rigenga amatora, twumvikanye ko neza. Ntimugire ngo twashizeho ibwirizwa ridufasha kubiba. Gira ibwirizwa twaryumvikanye ko neza, bararisohora mu nama nshingamateka. Tuti umugwi utegura amatora, reka tuwumvikane ko nawo nyene, ntimuze kugira ngo hariho abantu twasizemo bazoza kubiba. Nagira ngo ndamenyeshe yuko twama tunabivugana nawo nyene, burya CNDD-FDD muri urya mugwi nta muntu twari dufise mu bantu bakomeye. Hika abantu bakomeye yari ndayicariye Pierre Claver, urya ntiyari mu CNDD-FDD, yari umudamu Imana iheruka guhamagara yitwa Margarita Bukuru, ntiyari mu CNDD-FDD, yari ntabwo gwamiye arongoreye urya rwego, urya n'umufrodebu ntiyari mu CNDD-FDD. Mbere twagiye kuronka mu CNDD-FDD mu nzego zo hasi, niho twagiye kuronka mu CNDD-FDD kugira ngo ndabereke yuko tutazobiba, atari imigambi dufise, shiraho abantu bizeye kugira ngo baze babikurikirane neza, batunganye amatora nk'uko muvyiyumvira. Tumaze kubikora uko, turaheba turazoja mu matora, mugabo ico batamenye, amatora arategurwa. Jewe nabo twari turongoranye umugambwe, twabanje gutanga imihoho mu nama nshingamateka, twari abadepite. Turatanga imihoho kugira ngo tugende mu gihugu gutegura amatora umwaka wose n'inusu mbere.
urumva twashitse igihe twari batanu twagenda mu ntara zitanu ku ndwi. Muri iyo ntara ugiyemwo waca wegeranya amakomine nk'atatu, indongozi z'umugambwe kuva ku mutumba mw'ikomine no mu ntara zo muri aho hantu, ukegeranya amakomine nk'atatu, ukabasigurira neza, ukabapanga neza ku buryo umugambwe uba uwuzi neza, uba ubazi neza, bufise ukaba ubazi. Ivyo rero tukabikora ku ndwi, tugarutse tukagaruka tukavugana wasanze bimeze gute, tukabimeze gute, twaguma tubigira ivyo ukabigira umwaka wose. Ku buryo rero nashitse igihe narinzi nti mu ntara kanaka mfise abadepite bangana gutya, kuko bagije umukuru w'umugambwe mu ntara aca ashaka kukubwira ngo uzotwara intebe zose. Biyasha nta ntebe zose uzotwara. Aha naka hariho abaporona bangana uku, aha naka hari aba FNL, hari aba FNL bangana uku, aha naka hari aba Frodebu bangana uku. Wumva ukizi kwija uzoronka abadepite bangana uku. Naje mu matora nzi neza abadepite nzoronka nk'uko bazoba bangana. Nari nzi ko nzoronka nka 70. Mugabo nyamuna ko tuzobaronka duhejeje kugira amatora ya mbere ajya y'amakomine, mbona turonse 65 kwijana. Cyane avuga nti ko nose 65 kwijana babandi 70 nzobaronka. Mugabo rero abatavuga rumwe na leta bica birabagora, bari bafise 35 kwijana yowe bose hamwe. Ariko rero icyabagoye bari baripanze bati reka rero nitwamara kubona ko tubatsinze muri aya matora y'amakomine tuzoca rero dutora ubuzoduserukira mu bandi. Baza kuvyiyumvira rero batevye mbere baca baragira n'agashavu babonye batsinze barabivamwo ngo babivemwo babadepite 70 niyumvira mbere baca bariyongera turonka 81. Murumva rero mu vy'ukuri hajya baratsinzwe, kandi ubu unye tuvugane barambariye bati mbe wadutsinze gute. Cyenda yabwira nti hajya naye nipanze kandi gose umugambwe naye nawupanze neza ku buryo narinzi n'amajwi nzoronka uko angana, kandi nari mfise amahera mwe mudafise. Jewe naye nabwiye abagumya banga bose kuva mu makomine ndabugururira konti, ndabwira nti mwebwe umwe wese mu matora uzompa umushahara wawe, uwo mushahara uzowutanga mu myaka 5. Urumva ntivyari biremereye gufata uti jewe nzotanga umushahara wanje mu myaka 5. Urumva ntivyari biremereye kubagumya banga. Barayegeranije mu myaka 5 bose bari bamaze kunguhiriza uwo mushahara. Nyanda wegeranya wose ku ikonti imwe nzanga mfise umuriyaridi. Kiriya gihe umuriyaridi w'amafaranga yakora ibikorwa bikomeye. Narambitse abagumya banga mu mpuzu za kampanye, ndabambika neza, ndabaha ivyuma byo kuvugiramwo, ndabaha amafaranga yo gufata imodoka. Nari mfise uburyo badafise. Urumva rero umuntu yitunganije neza ku rubuga akongera akaba afise n'uburyo bukwiye budafise, ntibisanzwe ngo gutsinda. Muri make twarabatsinze. N'ubu unya nkuko niko ndabikubwira, ubu byaraheze, ubu yitwa nakahise. Iyo turiko turayaga barambariye ati kweri waradutsinze, mugabo tubwira nyene wadutsinze. Je ndabwira ni mwebwe n'ubu cyo bamano batsinda. No kuvuga ko mu myaka izoza umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo azosigura igituma 2025 batsinze 100%. Nibaza ko navyo birashoboka. Ivyo niwe yobisigura ko biragoye kumva 100% riragoye. Narigeze kubivuga nyitwara umugambwe tuzotse 100% mira kwa 100%. Hari abantu batamenye ico kivuga. Hari abantu batamenye ico gisigura. Bijya bavyita guha morale abantu. Bagende mu matora bazi ko bazotsinda. Mugabo narinzi ko nashobora gutsinda 100% nari ndabizi. Urumva rero niba byarashyitse bagatsinda 100% ntihagera umunsi umwe muze mu muhamagara mumaze gutembega byagenze gute mutsinde 100%, ngira ngo arafise insiguro azobona. Mugabo ugize uti biragoye. Biragoye gutsinda 100% kuko muri iki gihugu hari abaporona, hari abafrodebu, uko bangana kose bariho, uko bangana kose bariho. Urumva rero gutsinda 100%
biragoye ubwiza kuba warakoze cyane birenze. Jeremy Ngendakumana uri mu bagumyabanga batashigikiye ikiringo kindi ca perezida Pierre Nkurunziza. Warasubijwe mu mutamana? Oya, reka ndabikubwire neza, twebwe ntitwashigikiye na gato kiya kiringo kuko twarabona ingaruka mbi kizotera mu gihugu, twarabibona. Uri umunyepolitiki ubwiza gusoma kure ukabona ati iki kintu kibaye bizogenda ukuntu. Twarabona yuko bizogira ingaruka mbi, icyo gituma twahanuye ngo babireke. Jewe naranabivuze, hagiye nigeze kubamenyesha amakuru ndababwira nti ikiringo kiragoye kuko abantu bose batwiyamirije. Abanyaburaya batwiyamirije, abanyamerika batwiyamirije, iyindi migambo yatwiyamirije, Eglise Katolika yatwiyamirije. Noneho n'indani mu mugambwe hariho abatabyumva batabishigikiye. Rero nibaza ko bitari by'iki kiringo kizotera ingorane. Wumvise ndabivuze, yemwe ntibanyatevye baca baranyaruka kunkura mu mugambwe. Ntacyo batwagirije, bavuze ngo turi intagondwa gusa. Intagondwa zikurikira zirakuwe mu mugambwe. Rero numero ya mbere yari jewe. Kuva ico gihe sindasubira mu mugambwe CNDD-FDD. Oya, ubu nta mugambwe ndimwo. Mugabe cyo nababwira nuko gukura umuntu mu mugambwe so kumubuza kwambara t-shirt. Kuko umugambwe burya uri mu mutima w'umuntu. Ivyo twagwaniye, ivyo twaharaniye, n'ubu ndacabiharaniye. Hajya wumvirije nkuko nababwiye uririmbo ruharageze mugambwe. Bijya byiyumvire byose birimo n'ubu ndabishigikira 100%. Urumva rero burya umunyamugambwe n'uyo ashigikiye ibyiyumviro by'umugambwe. Jewe rero nimba ntambaye t-shirt y'umugambwe, nimba bazi ngo sindi umunyamugambwe, sindi umugamyabanga, ubwa mbere bwo bonkuramo gute? Erega biranagoye ubivyimviriye ko gose. Uwo mugambwe ko bawunsanzemwo, je ndi mu bawutanguye, wo nkuramo gute mu gihe uwo mugambwe ivyiyumviro byabo ntivyemera byose. Mugabo ndabirabira haruhande, ariko sinasubiyemwo kugira ngo nsubire gukora cyane ndonke ijambo ryo kubabwira ni nuku. Mugabo mu mutima agende mu nyabanga, umutima yende mu nyabanga. Mugabo nkuko nabibabwiye ugira uti nibagerageze nabo, hari ibyo ubona uti ibi bintu si byiza cyangwa ibi ni byiza, ukabirabira haruhande. Ariko mu ikoraniro kaminuza riheruka ryo gutora umukandida azoserukira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu, niho wari uri. Barantumiye nk'umushitsi w'iteka. Yego, barantumiye nk'umushitsi w'iteka, barampa icicaro ciza, narabishimye cyane. Nico cyonyene, sinatoye, nibantumiye nk'umugumyabanga, bantumiye ubwa mbere nk'uwahora arongoye umugambwe. Kuko waraho urongoye umugambwe ibyo byarabaye ntiwo bihakana. Barantumiye nk'uwahora yarongoye umugambwe, hanyuma ndagenda barampa icicaro ciza, narabishimye cyane. Yego, mbere hari none nabwiye nti nibi twabasaba nta bindi twabasaba birenga ibyo. Uno munsi ufitaniye imigenderanire yihe n'urongoye umugambwe muri kino gihe, Reverend Kuriyo canke umukuru w'igihugu asanzwe anarongoye urwego rw'inararibonye muri CNDD-FDD? Mu by'ukuri nta migenderanire. Mwaganiriye gute? Nta munsi warimo murafata kandi tuganire? Kuri sinobesha nta migenderanire myinshi dufitaniye. Ngishika umunyamabanga mukuru w'umugambwe yaranyakiriye mugambwe, turayaga bikenya, nagira nti tuzoronka kandi kanya tuyage isumbirije. Ku kanya nikabonetse. Umukuru w'igihugu yaradutumiye tugishika, kandi igihe agira ashikiriza ijambo ry'umwaka abarundi, yaradutumiye kuri Nyarushasi, turagenda turamufata mu mugongo, ariko aravuga iryo jambo. Nta kindi gihe turasubira kubonana ngo tuyage bya cyane. Muri make rero nta migenderanire myinshi cyane dufitaniye. Mugabo ndi ngaha, barazi ko ndi ngaha, ntacyo nonona igihe cyose, ntacyo banyononera. Igihe cyose bavuga bati hari icyo tukubaza, hari icyo tuguhanuza, ndi ngaha. Nuko
wavuze ko urongoye umugambwe uri ku butegetsi aba asa nk'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu. Yego cyane. Muri kino gihe wibaza ko Reverien Ndikuriyo ari umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye? Sinomenya ingene babigenza bo, mugabo uko vyabwirizwa kuba niko vyabwirizwa kuba. Babwirizwa ko ari abantu bafatanye mu nda neza, ku buryo ivyo umukuru w'igihugu ariko arakora mu mugambwe baba babitegera neza kugira babishigikire. Aba nawe nyene akamenya nyene ashigikira umugambwe wamuramuye. Nuko ibwirizwa kuba. Muri make twe niko twabigenza na Nkurunziza. Nkurunziza ari umukuru w'igihugu, narumva amajambo menshi, nkumve nidogo mu gihugu, nkumva ikimeze kunuku nkagenda nkamubwira nti umukuru w'igihugu havuga ibi nibi, twibaza ko ibintu bigenze kunuku byogena neza kuruta, kandi kenshi yaratwumvira tukabishira ku murongo neza. Yego, hanyuma ukumva yuko ibiriko birakorwa mu gihugu nawe nk'umukuru w'umugambwe ubishigikiye, kumva ko ubishigikiye, ingene uburongozi buri kuburagenda kumva ko ubushigikiye. Yego, mugabo nkuko nabivuze, nta mategeko y'umukuru w'igihugu, uramuhanura ukamubwira uko vyiyumvira, uko wumva vyogenda, hama nawe akabikoza ico ashaka. Iyo uvyutse ukitegereza Uburundi uno munsi, ni igiki kikuryohera, ni igiki kikuriza n'amosozi agakoroka? Iyo umuntu yibutse asubije amaso inyuma, ukabona yuko dushobora gutora umukuru w'igihugu akarongora igihugu, agaheza amabanga yiwe batamutembagaje nk'uko vyahora muri iki gihugu, ico kiranezereye. Iyo itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, iyo mbonye abasirikare n'abapolisi bari kwikarashishi, nkabona abahutu n'abatutsi bambaye neza bagororotse bariko baragira ikarashishi nk'abavukana, biranezereye. Hariho ibintu rero mwene ivyo ubona ko binezereye kera tutaronse. Iyo ubonye rero igisirikare nyene cubatse, burya mbere iki gihugu burya nitwebwe abanyepolitike tuvyonona, abasirikare burya nibo bafashe iya mbere mu kumva ibintu vyo kunywanisha abarundi. Mbere abanyepolitike burya basigaye baramaramara, babonye abasirikare twahora turasana, abahora barasana bari hamwe mw'ikambi bafise inkoho bose, ata n'umwe ariko ararasa uwundi, ahubwo babanye neza, bijya biraryoshe kuraba, kandi biranatuma bitanga icizere yuko izi ndyane twamyemo zizoteba zigahera. Ikikuriza iyo numvise impunzi ziri muri Tanzania, kumva amagorwa zigoreweyo, wumvise impunzi ziri mu Rwanda, wumvise impunzi ziri Bugande, ubonye biratera agahinda. Ivyo birababaza cane, kuko tukigwana tukiri mu rugamba twari tuzi ko ivyo bintu bitazosubira kuba, ko dusubira kuronka impunzi, ahubwo ko bose bazotahuka. Ikindi niyo wumvise mu binyamakuru bati Burundi nico gihugu ca nyuma mu butunzi kw'isi, tuca tumaramara. Iyo wumvise yuko incabwenge zacu, abigisha muri kaminuza, abaganga bariko barata igihugu bahunga ubu bukene, bahungiye imibereho ingene tubayeho ngaha, ivyo birababaza, biratuma umuntu agira ati si ibi twari dukwiye kubamwo. Wo kwikangura ufise ububasha nk'ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye afise, ikintu wo kwihutira gukora mu maguru masha ni iki? Ubunya abarundi bavuze bati Yeremiya Ngendakumana genda witoze, turagushyigikiye, tuzogutora. Uti none wewe utumarira iki? Ikintu wo kwihutira gukora uvyutse usangwa nyine n'ubwo bubasha nyine ufise kandi waburonka. Nico icambere nugira cihuta, nobanza gusubiramo integuro y'amafaranga ya leta. Ikiya kintu citwa budget.
hariho ibintu woca usubiramo byihuta imbere yuko hari n'ibindi bikorwa. Hariho amafaranga ya leta ugira uti ayo mafaranga ya noca ndayakura harya yarari akaja mu bindi bintu. Bakubwiye ngo appui aux bonnes initiatives, bakubwiye ngo flambeau de la paix, bakubwiye ngo ibikorane, amafaranga y'ibikorane. Hariho n'ayandi ntuza ndavuga. Hariho amafaranga ubona uti mu bukene turimwo, mu ngorane turimo ngaha, ibyo sivyo vyari vyihuta. Hariho ibindi vyihuta biri ngaha dukeneye. Ico ni cambere. Icya kabiri, icambere ukindi muntu yo kwihutira no gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu kironke ibitoro, kironke imiti, kironke abanyagihugu baronka akayeri, bareke kunywa za nzoga ega bijya n'ibiyabiramutwe, za nzoga bita ngo nyambari udusarabwayi, saporo, ubusarabwayi. Bijya bintu ni inzoga zaje guhonya abanyagihugu. Izo ari jewe nozihagarika byihuta. Mugabo nkabwira Braludini kora inzoga zikwiye, bakorera akayeri, banywa akayeri nawe kica. Ivyo ni vyerekeye mu byihuta. Hariho ibintu bikenewe gukorwa muri iki gihugu, hariho ivya politike. Jewe mfise ijambo mvuga nosaba abanyagihugu ni ibi bintu vyitwa yuko umuntu aza gutorwa kuri liste y'umugambwe, kuraho. Naza hagarara imbere y'abanyagihugu yitoze kuba tokiwe, abanyagihugu bazamenye ico bamubaza n'abamenye ico yishura. Ubu hari umushinga amateka kubaza akubwira ati je ntibantoye je natowe n'umugambwe. Ivyo birakwiye kuhinduka mu byihuta, ico cyo hinduka. Burya turafise ibwirizwa nshingiro rivuga ngo ikiringo c'imyaka 7 yisubiriza, kandi ntibanahabagarika bavuga nuko bamubuza ko yoca agaruka ubwa gatatu. Ubwo nyene arashobora gusimbiza kongera kazogaruka. Uravye ibikorwa amabanga umukuru w'igihugu ajejwe mu gihugu, ukiyumvira ingene aremereye, burya imyaka 10 bari batanze yari ikwiye. Micombero yaratwaye iki gihugu mu myaka 10, yahejeje ari umwate, ndabivuga uko ico bita epave mu gifaransa. Bagaza yaratwaye iki gihugu imyaka 10, imyaka 5 ya mbere Bagaza yarakoze ibikorwa byinshi bishimishije n'ubu tukigenderako. Imyaka 5 ya nyuma yaciye avyonona. Murabyumva? Hajya Buyoya yagiye akiri umuntu kuko yagize ikiringo ca mbere avamo araruhuka, yongera vyane ca kabiri araruhuka. Murumva yuko ahahonye ni wacu turabona ko imyaka 10 yari ikwiye mu burongozi bw'igihugu ku mukuru w'igihugu. Ndavuga kandi karorero President Obama aho yakira igihugu muri Etats-Unis, yari umusore w'inguvu. Hajya Obama yakina basket bose bamwita Obomba kubera ko afashe umupira akawutera muri abo buteye bose bagira bati yego inguvu zirakwiye. Nandi mwabonye ingene yahejeje ameza, yahejeje yashaje yajegeye, ariko yasubiye kwibura. Hajya Obama agishikira igihugu yari afise imishatsi yirabura nk'Abanyafrika nyene. Haheze iminsi ko babivuga, iminsi 47 yamaze kugira imvi. Murumva ayo mabanga nyene aremereye. Muri make rero umukuru w'igihugu yakoze neza cyitaho bikwiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Kumurenza imyaka 10 no kumugora. Imyaka 14 ni myinshi. 14 ni myinshi. Abakeneye imyaka nawe abakeneye kuja kuruhuka, kuko nimba igihugu ucikoreye imyaka 10, haje umukuru w'igihugu yakoze neza by'ukuri ntaryama. None ko ngira ngo ibibazo byo mu gihugu cyose n'umugabo yarakubitanye n'umugore bibazi kwawe, urumva ayo mabanga uko angana. Ariko nivyo bazwa wowe abafise abo yahashinda yandi mabanga niba bakuye ari umugabo yakubitanye bibazo ko rero yashizeho uyo muntu bibazo. Ndumva ko mu nyuma byose biba byabagijwe wewe, bibazo uriya muntu wo hasi wewe wamusizeho, wewe bibazwa ujya wasizeho, ujya muntu wamusizeho gute. Niwumva ko gutora uwo muntu ushira hariya byonyene nibanga rikomeye. Hajya murumva rero yuko hari ibintu bikeneye gusubirwamo kugira ngo abantu bumve neza, bareke kuremereza umuntu ibintu biremereye, umuzigo uremereye, kuko we natamenya ko umuzigo uremereye. Ariko nkuko nabivuze,
waranguye amabanga yawe neza y'umukuru w'igihugu, ukarara kw'ijoro muri iyo myaka 10, nawe woca ugira uti oya harageze yuko nshikiriza abandi, mugabo igikuru nuko uba wateguye ubu gusubirira. Ibyo nivyo bibazo dufise muri Afrika. Umuntu arakora akaba umukuru w'igihugu ukamenga ntazosubirirwa, ukamenga ntiyopfa, ukamenga azosaziraho, ntategure umusubirira. Ariho utegura neza umuntu amusubirira, imyaka 10 iheze yaramuteguye neza ati bandaniriza ngaha nari nteye. Wari wambajije uti ikintu kikubabaza. Hari ikintu nibagiye kubabwira. N'ahantu turiko turatwara urwaruka rw'ubu. Urwaruka rw'ubu mwebwe ndiko ndabwira n'abandi bose. Mu mutwe ikintu kiriyo n'amafaranga gusa. Uko yaronka uko ariko kose. Wica umuntu, wiba, ugira gute? Upfe kuba ufise amafaranga. Iyo ni inzira mbi izohava idushikana ahantu hameze nabi. Amafaranga ni meza, turayakeneye twese, mugabo sibwo buzima. Imana ntiyaturemye kugira ngo imbere y'ibindi byose tubanze turonka amahera. Hariho ibindi bintu by'agaciro kuri iyi si. Abantu nibagira ubuntu, bumve yuko bafise ibanga. Nibagushinga amabanga ugira uti jewe amabanga nzoyarangura neza mu rupfasoni, mugabo sinazanywe no kurondera amafaranga. Hariho umugani uteye isoni wadutse je ubundi sinzi nyene iyo mwawukuye mwe mukiri bato, ngo isi konkeje ngo uronse unyarutsa ngo siso sinyoko. Ivyo bintu birateye isoni muri iki gihugu. Uravye bigomba kudushikana umenga nta buntu bukiriho ku isi, nta banga rikibaho ku isi. Uravye rero iyo turiko turaja hateye ikigongwe. Ico kintu iyo ndacyumvise nkakiyumvira neza, ndabona ahantu turiko turaja ni habi. Harakenewe yuko muri iki gihugu amabanga ashingwa abantu bayashoboye. Hari ibintu ubu twavanze ngo umwarimu wabwize ko ari mu mugambwe, umuganga ari mu mugambwe, akazi gahabwa umunyamugambwe. Oya, nize ku mafaranga y'igihugu, n'ishure ry'igihugu, umwarimu w'igihugu, ibintu byose by'igihugu wabihejeje, wahejeje amashuri yawe, genda ukorera igihugu mu byo ushoboye. Hariho rero amabanga ya politike n'amabanga y'ubufundi. Amabanga y'ubufundi urayashoboye cyangwa ntabishoboye? Uyashoboye niba yagura, ntabishoboye. Muri make rero hariho ingene leta ibwiza gutunganya. Ubu turakeneye ubushikiranganji bw'imigambi ya leta, nibwo butanga intumbero y'igihugu kiriko kiraja. Iyo tuvuze vision, iyo vision ibwirizwa kuboneka mu migambi ya leta. Muri iyi myaka 5 leta ibwirizwa kuba yakoze ibintu nibi kugira ngo dushikire yambona kazoza. Mu myaka 10 cyane ku mwaka hari ibintu bibwirizwa gukorwa. Nimba dukeneye amabarabara ya kaburimbi ameze angana uku mu 2040, ku mwaka hazokorwa amabarabara angana iki? Mu myaka 5 hazokorwa angana iki? Kugira ngo mu kiriya gihe kize kigere ibi bikorwa twabikoze. Ibyo rero bica mu bushikiranganji bujejwe itunganywa imigambi ya leta. Ico kirakenewe ko kibaho. Harakenewe ubushikiranganji bw'intwari ibereye. Uhabugwiza? Oya, nuko bugwiza si bibi mu gihe bufise ico buriko burakora. Ubushikiranganji bw'intwari ibereye. Wewe ubu burya bushikiranganji bujejwe kuraba yuko ibintu biriko bigenda neza. Bujejwe kwirukanga ku basuma biriko basesagura itunga ry'igihugu. Abariko bararya ibiturire. Ubwo bushikiranganji nibwo bubajejwe. None bukuyeho nta masentare ahari. Amasentare ashobora gukurikirana. Masentare akira urubanza bashikirije sentare. Burya bushikiranganji nibwo bwabwirizwa kuba bakubwiye procureur anti-corruption. Nibo akurikirana bari ibiturire bose agaca bazana mu bushikiranganji kubaburana. Mu kurangiza kino kiganiro nkuko wariko urabivuga, uravye
wahora mu bihugu vya Buraya, ibihugu biteye imbere, warabaye n'umuserukizi w'u Burundi muri Kenya, igihugu twovuga ko cifashe uno munsi. Mu 2040 Uburundi buzoba bwifashe, 2060 buzoba butunze. Ega mu 2040 ni mu myaka 14, sibyo? Mu myaka 14 tuba twashikiriye igihugu cifashe. Nibaza ko tutaba twavuze bimwe. Wewe nk'umuntu urashobora kuba wateye imbere, mugabo igihugu kitateye imbere. Umunyagihugu atagira ibitoro umubwira ngo yiteze imbere gute? Adafise ibarabara acamwo aja ahantu yo kwiteza imbere gute? Wumva twohashika gute? Hariho rero ibikenewe leta ibwirizwa gukora vyihuta kugira ngo ico gihe aho dushaka gushika tube twahashitse. Jeremy Ngendakumana, wakoze kuba watwitavye muri kino kiyago. Murakoze namwe. Nukuri no hanyuma murampamagara tube turarinjora. Murakoze. Murakoze.